bakunze San Luke TV, it's your boy Bright the Bad Commando aka the Champion Boy. Mbandi mukasi course ndazana ngwana yubona bana bambariye kijesi nk'aba commando namwe chamuyibona it's your boy the Commando. Hey uno munsi nabazaniye umutumire kuri micro za San Luke TV ntano yundi mwaza kubona ibintu bitesa twacecinze gato twavuye muri batari bamwe bakomeye sana twagiye muri Snorita Industry na Kaboro vraiment mino misi mu Burundi kare hit sana na abastari ba Facebook yabari hiti bafise makuru menshi gusa niko abantu baravugira kandi sinzi ko leta industry yabo industry yabo iravugwa cyane bafise makuru menshi bako kuvuga ko ni to best kwinshi no munsi na wundi kwatanguye no twitangura n'umutipe umwe mu photographe ari hit sana n'uyundi bamwita CB. Ayo GP man nigga. Yo, what's up man? Nakwaje man nigga? Yeah, I'm good. Bro, hari abantu benshi batakugenda kuzi ko turi n'umuji wanje tuze tumenyeranye abantu benshi kumenya CB maja maki mumfunyafunyo ninde? Yeah, CB ndi umuhungu umwe mu muryango wacu mu bakobwa batatu. Nkaba nitwa amazina nje kuri Manirakiza Kelly. Hamanyene bikuriro nkaba nifitiye eventa. Hamanyene nkaba nkora photographe. Akaba ariko kazi kanje ka misi yose, you know. Ya CB kuri photography ya uri umwe mu photography nga mu Burundi bari hit kandi tugiye ahantu we wibaza sana wibaza kwa kuri Facebook ya uri umwe mu photography bazi gufotora ba photography bafite creativity nyinshi nziza ku mafoto yabo no kubakiriya banyu bijya bintu mwaravyige ugira mukora amafoto nkajya canke ni bwabo bandi go mu city. No, si bwabo bandi me, you know. Abizi kira kintu cyose bisa ukirondera, you know. Okay. Donc nta kintu cizana ko ibinye ndiko ndakora ubu ni ibintu nahize après 3 ans gusa mvugisheje ukuri si ibintu nigiye. Okay. Abasingize ndavyigira me donc na ma recherche nibijya nka konde boy kuna kubwira ati never give up. Nawe no muziki ntiya wigiye me kwera gusa kugira gupambana kwiwe abona ubonye yaratumye bamutora muri Wasafi ubonye ariko akora ibintu bikomeye nanje niko kurumva nabirondeye ndarecherche ku ma YouTube ibiki la recherche akaba ari byo binyubatse ubu nkaba ndiko ndabikora. Ya CB aho kazi kanyu hari ababifata nk'uburara nk'uburara akavuga bagiye apeti bafasha uburara bagenda gufotora nini bagifanye babire barudiye ku masomo nisho na mapost bengi sana murudiye ku masomo peti iyo bitu bitugani man. Yeah, you know ego cyane no byita yuko ibyo bikunda kumbwira vye wanje yakunda kumbwira ko donc akunda kuzana the story ubona tuko turanaya kaza umva izo photography zo kujana ni ibintu vya vibe gusa ibintu nk'ivyo gusa je cyo nobwira abantu bako barumviriza ino interview biyumvira nkuko donc you know bino bintu nivyo ukibitangura utangura ubona yuko ari vibe kwanje nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 2 nabona nko kumengo ni ibintu byo kwiryohera gusa après donc y'amezi nzoce ndabiheho mais ubifashe nk'akazi ukabikora uvuga ati je kweri ni job wanje wokora kandi karatanga inoti biragutunze nk'ubonye ndirihira inzu ndiyambika mama donc simba kwa mama simba kwa papa kila kintu cyose ndimenya donc urabona kunza San Luke TV ya mutazi CB kesha anakorera akwa ni muri San Luke ni kuri San Luke ni muri 14 mu Kamenge muri Mirango kuri dani ya gatatu vuye ruguru kaburimbo twabona kabisa aho bita ko bari kuri Facebook ya CB muri San Luke bigaragara ko agasari kenshi ko ndabona ko ni ibyo ma look cameraman akabari cameraman nanga kumavuga niyo bita tini igaragaza no look man niga garagaza no look bamuone look ibisazi CB nimba atakabanga muri San Luke fata agashaka kangana gute. Yo urabona ivyonye n'ibintu basi abari banga ry'umuntu donc shobora gushira hagaragara amahera mpembwa me ico bamenya tu simusiraki. Yeah, you know. Si batanashaka gukora munsi aka kirazira ntibibaho. Umusaza rero umusaza ubundi bafite amakuru menshi bagufite menshi umusaza hari amakuru amazi iminsi mbona dupost umudemo shimatora murasohokana. Yeah, donc Shemteola no ex wanje. Twageze gusohokana, yeah. Ure nimugicana waka. Yeah. Donc okay, right now no byitaho ko ndi single cause nyina atamukobwa dusohokana. Okay. Ndukonyene ndiko ndi branding kwanza niyubaka kugira ndabe ukuntu
imbere ho baheza kurusha uko urabizi abakobwa si cyane nyene mu buzima nyene baba bakenerwa nyene iyo hageze yuko urongora n'abundi ibintu vya copinage utubure nshaka kuja muri copinage wese bati JCB ndusa kuja muri copinage hageze uko nwa kurugo oya sikuvuga uko urumva je sinavuze uko ndiko mvuga gusa donc basi ntiba bikenewe cyane gusa nyene gusa iyo habonetse kuko bavuga ati donc urukundo rurakenewe nabone mu buzima donc ni ikintu kiba gikenewe ni nka besoin urumva kuko umukobwa n'umuntu aruhura umuhungu iyo yarushe donc like ndashobora kuba ndiko ndakora hajya urumva nzokenera gusuzo nduhura urumva ko sinzovuga ati my brother ngaha nduhure canke ngo anyone nduhure urumva yaba hakenewe rero uwo muntu avuga ati agomba aruhure wamu nyine nawe cyuvyumva mu nirirwa arakora ibintu nk'ivyo donc habonetse unkunda nanje nkamwiyumvamo like no mukunda canke uwo niyumvisemo ntico buza ko ndamudraga kugira twinjirane gusa nibaze chimatoro ko mumenye neza kuri kano kanya naho bya byarashitse nibaze ko mutakoze nka bya bintu usanga abantu barekanye ukasanga ngo engepu ngo naje ngo ntaturira you know urabona donc ivyo rero bitanye senze abari nk'ubwana buri kubura bahenda okay cause no kwankana n'umuntu ngo ni kwera twarekanye oya je ndamufata kujyane twari tumeze ko kuvana kera twarabagenzi tera ntitumenyanye gusuba nyene tumaze hafi nka 2 ans après urumva ziri inyuma tuzinanye urumva ntitwasha duhebana ngo because of that nyimba twarekanye sibi no guciriyemwo hari post cyatumye no kwaza yo question hari post nabonye yaranciye mu maso je nk'uwazi kumushakashatsi mbe ndaba hafi cyane bakunze no kuvindazi muri benshi mushaka baribonye ngo harabaye ibintu ngo vyimbanye ukuntu mu mwana turamubura byagenze gutamutana je kintu no kwishura kuri ivyo urabizi abantu bavuga byinshi you know turetse gusa n'abantu nyimba o barabibonye kuri rezo nkuko wabivuze ubwa mbere utanguye kubivuga ati ndi umufotografe kandi yemewe kuri rezo socio umva ntaco buza ko abantu batomvuga ko ibintu byinshi urumva ko urumva ndi kuri rezo socio haba hariho aba promoteur haba hariho aba donc abari abantu basi babajejwe basi ku branding abantu ku gucafuza abantu you know hari ibintu byinshi urumva nimba babonye ivyo rero swate haho hari umuntu nyene bagomvye kuncafuza canke kuducafuza you know cause nyimba barabonye umwana hama ntibamubone iyo baciye hese ko tuzi umwana yamaze kwinjira mu nda biyangira gusa asohotse tukamubona urumva I don't know simbona rero ico tworandira kuri ivyo cyo navuga gusa nirezo utirizo bavuga byinshi bavuga byinshi like nawe cyo vyumva CB amakuru yari mesho kubaza me kuri kano kanya reka twihoze gato wakoze ukanya wadoya mutama big up sana maji bakunze sana Look TV ari BRIGTH Commando aka the champion boy ni tagisaza cha na ubyitwa bishatse ndumusaza mbane mu cause CB ubwika bakunze basana Look TV bro yo what's up it's your boy CB Pictures you know yo nkabatumira mwese kuza muri Look Studio dukora ibintu bihabura dufise abafotografe bemewe sa wa mbere ni CB Pictures nkuko mumbona wa kabiri muramuzi is a bad boy tiri ndibaza muramuzi hama nimwibagire hariho les journalistes ici wagwan is your boy the baddest you know turakora ama promotion y'ibintu bitandukanye byinshi karibu muri benshi publicité uze kwandika kuri yo nimero uza kubona aho munsi hapo chini kidogo yabagira subscribe kuri kandi ntimwibagire kugira subscribe mugire na like na share comment no kuri page ya Facebook bayiteho sana ni Look Studio ni Look TV yani cyo kimwe hama hariho na Look Studio page yacu y'amafoto kugira muze muravisita muri ibikorwa byacu bikora is your boy the baddest rero behind camera ari Tini Vision